Hello bakunzi ba Roy TV ndawaramukije nizere ko bimeze neza haba ari ngaho mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze kuri micro mukumwe na Benishu kuri kamera turi kumwe na Zombi turi mu kiganiro kora kubwejo tuvuze kora kubwejo tuvuze dukore cyane ejo hazoza tuzobe duteye imbere Burundi buri mu nzira y'amajambere mu 2040 buzoba buri mu nzira y'amajambere mu 2060 buzoba bwamaze gushikira iterambere rya byose n'ibishobora gukunda tudakuye amaboko mu muzi ngo dukore umunsi rero n'umunsi udasanzwe twagendeye umwe mu basanzwe ariko barakora cyane kugira ngo ejo bazo abantu bateye azo bari umuntu ateye imbere umwe mu basanzwe bakora ibintu byo gusona impuzu z'abapapa z'abamama z'abana akora byose twamugendeye kugira ngo tuganirire atubwire mu kazi k'ingene byifashe atubwire neza na neza uza kumva ari interesse ejo canke igihe ejo kumva nawe yotangura uwo mugambi awutangure atubwire ingene bimeze nimba hari intambamyi zirimwo nimba hari wumva yo gwana n'ugo rugamba nawe amwigire imbere ko tunja mu kiganiro rero kandi amusabe idondora abakunzi bacu ba Roy TV abaramutse tuganire muzo muri ko muraganira turakwakire muri Roy TV murakoze amazina yawe kwitande Chamazina yanje nitwa Eddie Belanche baranyitonde Eddie Belanche baranyitondera ego Eddie Belanche baranyitondera Eddie Belanche baranyitondera ni abahehe yavuka hehe afisina ni ibintu twifuza kumenya umwidondoro ukwiye muri make bo jewe mba hano bita mu gikungu rirare nibaza ko habona ego navukiye muri Bujumbura rirare nyene ego nivyo Eddie aba muri Bujumbura rirare yavukiye muri Bujumbura rirare umunsi akakorera ngaha muri centre ville Eddie urubatse ego ndubatse mfise umugore umwe n'umwana umwe nabwira tugitangura yuko ari Eddie aro twagendeye mu kibanza ciwe citeka gisa neza cyane afise ama model atandukanye ndetse n'izindi mpuzu ariko barakora nizo bahejeje gukora aho bitegura iminsi mikuru ya Noel na Bonane bameze neza bazoba baberewe bivuye kuri Eddie imbere ko twinjira mu kiganiro reka ndabipfurize Noel nziza na n'umwaka mushasha wa 2025 uzobera umwaka w'imigisha n'imihezagiro ibitageze neza mu mwaka wa 2024 bizogende neza umwaka wa 2025 vyigujije ko inshuro zitatu Eddie imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina mbona ibi bintu hari ibintu bisa neza cyane biro itagase ifise ama materiel azimvye intebe zizimvye ibintu byose bimeze neza Eddie wabitanguye ryari bo jewe gushona natanguye kwiga gushona itereke 18 z'ukwezi kwa 11 mu 2019 natangura gukira ku mashini ntangura kwiga gushona mu 2019 urize gushona wavyigiye hehe mbega wagiye mu mashuri y'imyuga canke warose umuntu w'umugenzi wawe wa hafi ashobora kuvuga ati jewe Eddie n'umuntu wanje ntiyo kwirirwa aja kureba amafaranga ntiyo kwirirwa arahangayika kandi je ndabitosha kutubwiye neza na neza ico gihe umugabo wawe utanguye gute bo jewe muhira ntidushona ntitwashona ariko nkiri ku ishure nakuri byo kubaka ko papa na mukuru wanje ari byo bakora hanyuma nkaza ndakora nyine byo kubaka nyene igifundi ariko nkiri ku ishure nari mfise mind yo kuzokora ivyi wanje then nibera umubosi bwanje uyihembe ego hanyuma ndondera ibintu nokora ivyi wanje ndiyumvira mu byo kudandaza ndarondera n'amafaranga niyumvira kudandaza cafetaria ntangura gukora budget ariko hacha umuntu anci intege ambwira ati amata arahomba cyane kubera umuyaga nkuba urashobora gucika ufise amata muri frigo ugacika nk'iminsi nk'itatu agacapfa ubonye abaranci intege ivyo mba ndabihevye igihe kimwe akazi kwa papa kabuze nicara muhira kuko petit frère arashona nicara muhira mbona uko nari karakora akazi nyene aronka amahera haza umuntu amuha 5 10 uko none yumvira nanje yuko nokora ivyo bintu vyo gushona mugabo je ncavuga ati ngomba nkore nige gushona gukonesera gusa amashati yonyene nzokonesera amashati yonyene gusa mu nyuma hashaba umuntu aho umugenzi ambwiye turazuzana kwigisha gushona ndanamwankira mbere ubwamena namwankiye mu nyuma mvuye ku ishure cyangwa gateresha kunyigishe gushona acaranzana nga muri ville aho kwa ndayizamba
kera muri 2019 atarubaka rya etage aca aranyigisha gushona aranyigisha hanyuma mu kwa gatanu itariki zitatu ca ndasohoka kwikora vy'iwanje ndakora Imana irahezagira ndaduga mbere ico gihe mva kuwo kwanyigishije navuye ata mashini mfise ngenda gukota imashini nkotesha n'ikibanza hanyuma ntangura gukora review wanje rero ndaduga pore gushika none munsi tukiri ngaho nyene Edi ko twumva wagize amahirwe mu buzima ukaronka umuntu w'umugenzi wawe kwigisha bitiriwe birakuvuna akakuba hafi kugeza ubimenye ukarinda usohoka utararonka n'uburyo bwo kwibeshaho wenyine ngo uronke imashini uwo munsi umuntu ari we wese yokwakura akagusaba ati Edi ndashaka unyigishe umwuga wo gushona bimeze gute wo mwakiriza yompi canke hari ibindi biharuro mwuvugana kwiga gushona turabigisha ariko nta mukobwa arimo nta mugore arimo ayo macakubiri ni kubera iki oya si amacakubiri ni ingingo gusa twihaye yuko nta mukobwa nta mugore twigisha nta n'undi tunakoresha mu kubigisha bisaba iki abandi abakobwa abaje kwiga abahungu baje kwiga turavugana n'ibintu abashaka turamigisha kupe tukamigisha na kutira tukamigisha gukata hama tukamigisha no gushona tuvyigishiriza rimwe icarimwe teori pratique yego tuba dufise imashini yigirako umuntu tukamwigisha ukuntu akata hanyuma epui tukamwigisha n'ukuntu ico kintu akase ukuntu ashaka gishona hanyuma tukavugana rero n'agashiro kabuti yego tukiri ngaho nyene uratubwiye ko wasohotse ata mashini ufise haraheze imyaka 3 ine itanu ine irenga ko gatoya imyaka ine irenga urasohotse nta mashini ufise mu gufise ubumenyi bega ico gihe byaciye bigenda birakurikirana gute kugira ngo ugere ngaho ugeze no munsi turashaka ubitubwire byose bon ukuntu vyakurikiranye nasohotse ata mashini mfise nayikotesha 15,000 shemera n'umugabo yayimpaye acama n'ikibanza imashini nayikota 15,000 ikibanza ndakiriha 30,000 yose ukwezi nari yakana 5,000 yambere umugenza mbera n'umugishana n'ubunya ahari ndamushimira cyane ico gihe hari muci twaguma dushikirije twadeje gukora impudu za premier mai hanyuma jesha ndasohoka naye mfise abagenzi nyene bakeye nyene banzi ko nshona baza barampa uturaka duto nza ndashona umwe uwo nshoneye ashimye agacagaruka akaca nzana n'uwundi uwundi nshoneye agashima agazana n'uwundi komsa nera ndaduga ndagura imashini yiwanje imwe hanyuma ndagura n'iyindi hashaza umuhungu nigisha ashashikira ku mashini imwe nanje cyangwa ku yindi sha turabandanya turakora vyantwaye inguvu nyinshi cyane kugira ashobore kugura imashini uko ndibuka yuko no mwijoro nakora kugira ngo nshobore kuronka imashini ego makazi kari gahari ariko no mwijoro narakora kugira ngo nshobore kuronka imashini ego tukiri ngaho nyene ndumva nipfuza kumenya mbega muri ivyo 45,000 harimo 15 byo gukota imashini harimo n'30 byo gupanga inzu ku kwezi bitoba ari byo byavuye biravamwo ubwo buryo bwose ko turabona no munsi byo ari byavuye biragufasha kugura imashini yiwawe ego nta kindi kintu apare yo gushona nta kindi kintu nkora ku ruhande gusa yamahera nkuye mu byo gushona igihe kimwe no nigeze kuri mu muceri naho nyene nawe urimye mfise izo mashini mugabo ntaraje mu byo kuri mu muceri nararondera amafaranga nkayaziganya epui hama nkagura imashini imwe nkagura iyindi akazi reka kamaze kuba kenshi cyanavuga ati reka nimuke ngende ahagutse niko kuza ngaha arindi atelier ngaha anako ngata mashini nimwe hari hari atelier ngaha anye dushoneramo gusa atakindi kintu bikorerwamwo ari ugushona gusa hanyuma ivyo baje gushona bakaca bamanika umukiriya aje
tugenda tukayitora akipima imbere byo tumukosora tukamukosorera hama tukamutekerera agaca agenda mugabo nkiri hari yepfo twakunda kuganira n'umuntu n'umungaraho akambwira ati ikintu ca mbere uze witwararike ibintu by'umuntu yaguhaye niho nico ushaka uzokironka komsa rero nza nditwararika ivy'abakiriya bampaye hanyuma amafaranga araboneka ngura imashini ndapanga n'ikibanza hama ibintu biragenda neza tugushimire cyane burumva yuko atankeka uburundi bwacu buzotera imbere ndetse n'abarundi bakiteza imbere kuko kumva 45 ku kwezi bishobora kuvamwo ibintu byose tuko turabona ngaha murumva yuko icizere kitobura tukiri ngaho nyene hari abantu benshi bifuza gutangura ama projet ariko ugasanga hari ibintu byinshi bibaca intege mbega tukiri ngaho nyene kugira ngo ibi byose ubigereko nta ntambamye nimwe woba warahuye na boy intambamye zote zirahaba nyinshi cyane ariko umuntu nyene agenda abana nazo umuntu agenda agwana ku munsi komusa mugabo akagera kuca ashaka gushikako tukiri ngaho nyene nimba atari banga turashaka kutubwire novuga gute mu majambo aboneka intambamye warahuye nayo kuko uno musi hari abandi bagenzi abo bariko barakora imyuga yo gusona canke indi myuga itandukanye bagahura n'izo ntambamye ugasanga bararambiwe baranabivuyemo ariko wowe washaka kutubwira ati narahuye n'ikibazo niki ariko sinigeze ndambirwa nagumirijaho kugeza no munsi ndashima aho bigeze bimeze gutedi ni yahe ntambamye ikomeye imwe canke zibirora uwo warahuye nazo boy intambamye ya mbere niyo gushona impuzu hamigapfa aho reraho muraserera n'umukiriya basho umukiriya akaza akaguha itisi yiwe izimbye cyangwa izimbutse hanyuma ugakoresha bwamenyi ufise ariko swati ukihenda ugakata igitariyo canke ukayikata nabi cyangwa ukayishona uvuga ati jewe nashona ibyo twavuganye mugabo umukiriya ntabishime atabishimye rero ucumuriha hariho rero usanga bimushikira rimwe cyane kabiri agaca yihebura agaca biheba agaca avuga ati ahantu vraiment isi ntunze yanje isi talent yanje agaca biheba niyo ni ntambamye hanyuma kabiri ibintu byose nasanze ari kubishaka kubyishiramwe wewe nyene ukavuga ati je kino kintu ngene ndagikore n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose ivyo rero utabifise namwe usanga hagize n'ikintu na gito yikiba ucuhungabana ukashugomba kubiheba nk'akarorero hariho ibintu batuzanira ugasanga biramenana umutwe sana mu gihe rero utabishize ku mutima wiyumvire umanze ureke izindi mind zose hama wiyumvire ca kintu ugomba gukora ntuheza ngo ugishikeko uko uvyifuza bica bisa ni handi usanga umuntu yarambiwe ibintu birarusha biragoye biragizente usanga urabihevye Edi tukiri ngaho nyene imbere ko tubandanya ndashaka kugira abakunzi bacu ba Roy TV bariko badukurikira bega Edi akorera bahe adresse iramvuye ejo canke rya uzokenera gushorera uzokenera guteza imbere uzokenera gufasha kugira ngo ubandanye ukora cyane ejo hazozobuteye imbere azogutore byo twashaka kubahe adresse yanje iroroshe gose telefone yanje bayuguruye 24/24 uretse gusa yuko umuntu afatirwa ugasanga telefone yayishize hasi ariko arakora udukorwa tw'abantu umuntu akamuhamagara ntashoke yitaba ariko adresse yanje irahari inkorera muri centre ville muri galerie Diko inimero 17 muri galerie Diko iri imbere ya BCB siège canke imbere ya BND kwipave rigenda kuri clinique benshi barahazi barahamenyereye aho gituro c'amabisi ya Musaga na Kanyosha ino galerie rero ihari uca winjira indani mu nimero 17 niho dukorera amasaha menshi niho tuba turi yego
tukiri ngaho nyene mbere ko tubandanya abakunzi bacu baripfuza kumenya mbega none Edi nakahe kabirya akoresha mu gukora impuzu kugira ngo abakiriya baze bamuhurumbira byihuse asanzwe ufise wenyene abandi badafise biba bimeze gute? Jewe akabirya nkoresha ni kamwe konyene gusa. Hariho ibintu bakunda kuvuga ngo nta bateri bazoja mu ijuru, ngo bateri ngo barabesha, ngo bateri bose ngo nico kimwe. Uretse gusa yuko mino minsi mikuru usanga vyatugoye, nta numwe bitagora, ariko usanga nyine vyatugoye, usanga akazi karabaye kenshi, ariko umuntu anzaniye impuzu ndagerageza, ndafise agenda, ndafise tablette hajya, nandikamo rendezvous z'abantu. Uzanye impuzu turavugana rendezvous wishakira, mbonye yuko bidashoboka ca ndakubwira ati ino tarike ntibikunda, hanyuma nkakubwira igihe mbona yuko iyo mpuzu yawe izoshobokera, nimba ari ingazi zibiri, nimba ari ukwezi, nkakuguha komsa wewe ukazoza usanga impuzu yawe yaraheze. Ako niko kabigere nkoresha ko kutabesha umukiriya, kuko umukiriya umubeshe ego urashobora kumubesha rimwe akavyihanganira, kabiri muga gatatu aba yamaze gucika intege, nawe uravyumva. Jera akabirya nkoresha no kutabesha umukiriya, ico cyo nyene gusa ndazikira hagije kugira ngo abantu bankurumbire baze gushonesha ari benshi. Yego, tugushimire cyane. Tukiri ngaho nyene ndashaka utera intege abandi ba jeune. Wowe uri muri bamwe bariko barakora cyane, batanguje kandi umutahe muto, kumva 45,000 ku kwezi bishobora kugufasha ukagera aho ugeze uno musi. Hari abandi ba jeune canke abari bose bako bari bararaba ati mbi none nkora iki ko umutahe ari muto, ko mbona umenga ntibikunda, nakahe kajambo babwira mu kubatera intege uravye wavuye naho ugeze? Nagomba kubwire yuko Benisho gutangura projet ntibisaba umutahe, bisaba kubishaka mu mutwe. Ariko ikintu bavuga ngo utazi yagiye ntazimira, utazi yagiye ntazimira, ya bivuga hashitse hose ntihabagiye. Okay. Utazi yagiye ntazimira. None nk'ubu dufate uvuye muhira ntuzi yagiye, bivuga aho uca hose ni sawa. Ariko uzi icyo ashaka rero ntapfa ico atoye. Wewe mu mutwe wawe ufise yati je nkeneye gukora kandi ntera imbere, manza kwanza mbere kubishaka, ukamenya ico nshaka, ico ushaka gukora n'ukuntu wagikora. Jewe muri mind yanje naye mfise yuko nkeneye gukora ivy'iwanje, nibere mu boss, bivuge nagwana ijoro n'umutaga nkeneye gushika kw'iryo hangiro nihaye. Ego mese ndabishikako neza, ariko ndashima Imana yuko aho narindi ejo no musi atariho ndi. Buri muntu wese abishatse birashoboka, irisife gusa kuvyishamwe mu mutwe nkeneye gukora iki komsa, hanyuma ugatangura rero ugakoramo ubwoba, hanyuma ugatangura ukaja bukiva. Kuko ntiyombwira yuko ukeneye kurima dufate itomati, sivyo? Ukeneye kurima itomati, manzi utangure kumenya ubwoko bw'itomati, utangure kugira ibitabo bijanye n'ivyo hamwe n'ivy'uburimi, utangure kugendera n'abantu barima ivyo bintu, hanyuma uko niko kubishaka kwa mbere, hanyuma uje ku kivi rero utangure. Gushona biroroshe kandi cyane, kandi ni nkuko bigoye gose. Mvuze biroroshe basi n'ibintu atamitahe miremire cyane gose bisaba. Oya, umutahe wa mbere no kubishaka, hama ukamanza ukagenda kuvyiga, ukabishiramwo, ukabiha umutwe wawe wose, kuko ibi bintu none mu bintu byose utabigizemwo discipline uza gusanga atakigenda. Umanza kugira discipline n'ivyo bintu ugomba utangure gukora, hanyuma ukashujako rero ugatangura ugakora, Imana ikacihezagira vya bikorwa vyawe rero.
Edi mbere ko turangiza hoba hari abo umaze gufasha bakagira aho bigejeje uno munsi baciye aho waciye canke ndetse bakanaharenga bimeze gute? ego nta benshi je nigishije ariko abo nigishije no munsi barafise aho bakorera ego barafise aho bakorera barafise amatire yabo kandi bimeze neza cane tugushimire cyane mbere ko turangiza n'akahe kajambo ubwira abakiriya bawe bariko baradukurikira uno munsi bitega iki mu mwaka uza ugiye gutangura wa 2025 bazosanga Edi ari wa wundi canke bazosanga warahindutse bimeze gute mbere ko turangiza n'akahe kajambo mva babwira maye mpamagare abakunzi ba Roy TV venez nombre 2025 ngoma ngaruke ndundi muntu mushasha mahinduka nayo nda kuvuga ngo ndagarutse nongeye ndabaseseme ndagarutse nongeye ndabasesemere mu vyiza rero yego 2025 mu ntango ndafitiye promotion gusa sindayivugira ngaha wazibana kuri stati abaraba stati yanje 2025 mu ntango nk'imisi nk'itatu canke itanu promotion nzoshira kuri stati ndabibabwire abazoza mu iyo minsi bazobibona ariko hari hasanzwe hariho indi promotion usonesheje impuzu 15 turagushonera imwe kuri free hanyuma uri umugeni warasonesheje impuzu ya etat civile zijya mpuzu bambara abageni uri mu nyinshi turagushonera akamaniyeri kamwe canke tubiri kuri free ego rero 2025 nayo rero turaje mu yindi shusho nshasha turaje mu bindi vyiza bishasha ndifuza guhindura everything ku buryo umukiriya wese azoza ngaha ibice 98 kwijana bazogenda banezerewe ivyo bibiri navyo ni vya babandi badashima babandi ico bakora cose ego ntaco nta kundi ego mugabo 2025 ngomanze ndundi muntu mushasha ngomanzane ibindi vyiza then ngomanzane ihinduka ego ndabatumira rero kuza gusonesha amaribaya amanervire amaborderi amapantaro amashati sha novuga yuko nta kintu tudashona ikanzu za mariage wavuze yuko uri umuntu uze uri umujene ikanzu ya mariage ayo rero iyo namaze gushonera namaze gushonera nk'abageni bashika ngira nka 80 amakanzu ya mariage ivyo dushona vraiment ni nka vyose yego uretse gusa yuko twibanda cyane ku vy'abagore kubera ko abagabo kenshi uza usanga badakunda gusonesha yego nguzi ishati cyane twara bagakonesera cyane yambarira mugaba umugore arashobora kura ararota yiyumviye gusonesha ije mu gatondo cyagenda kwa siyona agashagura igitenge umugore arashobora kuba reka agenda mu ibarabara akabona mugenzi we yambaye akamodere keza swata kamufotora shaka musati mpaka kamodere kawe atarashika no muhira acaca kwa siyona agashagura igitenge agashakizana ku mutayeri then nibanze cyane ku bagore kubera ko abagore aribo basonesha cyane ndanashimira abakiriya banje bose aho bari ndabivuze Noel nziza n'umwaka mushasha mwiza 2025 ngoma ndabazanire akandi kantu keza cyane nukuri je vous promets ntimuzidoga yego ntimuzidoga kabisa abagenzi bawe turabahamagaye na mama wawe n'umushere wawe turamuhamagaye azoze tumushonere akantu keza na cameraman hari yanye ndabona yoberwa naga costume kari kuri ndri kandi vraiment karibu mbere wanashima cameraman namwemerere ni pantaro kuri free ejo agenda gure tisi ace ayizana kimushonere kuri free bamubwira ngo nanje Chenda rindiri kareka bamubwira ngo nanje nawe ashaka wimirije gusonesha igabasha ke turaba
gira nka Louis Mars ndibaza iyo Louis Mars ni kera naco nzora bakanda naco ico uzoroka cose uzoshukizana hanyuma tugikore komsa ibikorwa bibandanye gushika kure vy'ukuri uno mwuga irevure karaba avuga ngo uno mugabo wo gushona ngo nta kigenda oya je mu myaka ine nkozemwo itanu nkozemwo kino kitayeri nta ruhombo mfise niho nakuye inkwano iyo nazanye umwana w'amabukwe niho umwana w'amabukwe afungura niho umwuzukuru wa data bukwe afungura ndiko ndavuga umwana wanje then ibintu byose dufise tubikura ngaha anya bivuge rero nta mwuga udakiza nuhamagara sukurindira ngo turindire ngo president ngo aduhe ngo akazi ngo yugure ngo ama companies oya wewe nyene ironderere akazi hanyuma ahubwo ugahe n'abandi igwena sukurinda ngo uje ndafise ngo diplome ya kaminuza oya ko twese ntitwarindiye president ngo aduhe akazi twarindiye ngo tugende kudepoza oya twarirondereye ubuzi ahubwo turiko turagerageza kubuha abandi nabo kugira ngo babandanye babaho irisifi gusa yuko tumanza kubishaka hanyuma tukabishira mu ngiro kuguruza iki kibanzi kiinye nagomvye guhindura mind twakuriyemwo hariho ibintu kera batubwira ngo gushona ngo ntivyunguka ngo gushona ngo wapi jewe sindiko ndiyemera ngaha anye kuri Roy TV ariko gushona birunguka nakubwiye ko navuye ku kibanza mpanze 45000 muno musi ndashobora kuriha 450000 zikibanza gusa no munsi ndasho kuzana zino ntebe ngaha anye sikuri free cyane se kunezeza abakira mbere banashima oya bakunda kuvuga ngo ushaka inka ngo ajyama nkazo jere nshaka amafaranga rero bivuga nshaka amafaranga manza kunezereza uyama kukwicarika ngaha anye ukumva akayaga kavariya hejuru amatara y'inyenyeri ahindagurika mu maso yawe wewe wenyene ubwawe ushuyazana atananda nagusavye bwo kukwicarika ngaha anye nkagusaba uzenye gusonesha impuzu 50 nkagusaba 100 ntushidikanya kuyama wonyine none ati umutaye wonyine afise ajya ahantu uburenze irevureke ntituraheza hari ibikorwa bimwe ngaho tutaraheza anahajya kwa kameramera acabibona arivyo tutaraheza ariko bientôt turabimarira komsa umukiriya azoze yisanga ibintu bimeze neza rero turahamagarira muntu watanguye gushona change your mind ntagume afise imashini imwe oya hindura ivyumviro gatoyi tugire innovation hanyuma turabiye ko amafaranga ataboneka yego nivyo Edi ndagushimira cyane ndanagutera intege umwaka wa 2025 tugiye gutangura uze wigishe benshi zosohore benshi bazoronka mu mashini abatayeri nka 60 canke 70 uno mwaka uzohere bavuga ko bakwiye ubumenyi kwa Edi hama abakunda kwambara bakabegwa nabo nyene uzohere birata bavuga yuko Edi yabagiriye neza iki gikorwa watanguje cyo kurema akazi no kugaha abandi n'abandi bakumvireho bakurabire ko 2040 bitaranagera twiteze imbere bivuye mu maboko yacu ndabashimira namwe bakunzi ba Roy TV murumvise intahe ya mwene wacu Edi murumva ko ari ntahe ikomeye cyane kuva gukoresha amahera 2045 atana imyaka 5 irahera ukabugeze kuri level yo gupanga ikibanza c'ibihumbi 450 udashizemo abandi bakozi ufise uhemba gushiramwo imiryango umwana urubanza gukora ibintu byose bivuye mu mutahe wawe wongeye ufashije n'abandi bakamenya ubumenyi mumva ko ari kugo ciza cyane ndabatumire mwese mukaza akora
ndanabinginga kandi nanje birandaba umwe wese agira umwete ashira imbere kwikunda no gukunda abandi amenya ati ibi ndiko ndakora ese byofasha mugenzi wanje ese nawe yomenya yogira ico yishikije ko bivuye mu maboko yiwanje mureke kwikunda aba boss murondera imitahe muhubuzi abana kubashigikira kubatera intege mu kubaganiza no gusangiza abandi ivyimviro baba bafise n'igikorwa ciza cyane yakoze ku ruhande rwanje ndamushimiye na cameraman ndazi ko amushimira twizeye ko kizofasha benshi mu mwaka wa 2025 tugiye kwinjiramwo tuzogendera abatari bake tuzobaganirize kandi ibikorwa byabo bizofasha abantu ndabashimira cyane abatari subscribe mubandanye mukurikirana ugano vya Roy TV amakuru mashasha yizeho au revoir. Merci.